Ndabaramukije mwese bakunzi ba Eliona TV nkabandi wa mukunzi wanyu Anise Nizeyimana batazira kazungu. Baratubajije ikibazo, mbega umusore amenya ryari ko ageze kubaka? Umusore igihe amenya ko ageze kubaka ni igihe avyiyumviriye, biva mu vyiyumviro akiyumvira. Iyo yiyumviriye rero akavuga ati je ndakuze, harageze ko mpindura inyifato, harageze ko mba mu bandi, akavyumva ko hageze, aravyiyumvamwo mu yandi majambo ko hageze ko yubaka. Si umuntu abimubarira, mugabo aravyiyumvamwo, kuko kubaka ivy'urugo si ibintu umuntu aza kukubwira, si impanuro umuntu aguhanura guca ubikora, ariko ni ibintu ubaza umutima. Hanyuma umaze kubaza umutima ukaca ushiraho, ukaca ugira programme yo kubaka, ukaca utangura kurondera, kuko kubaka si kuvyiyumvira ngo uce ubikora, ariko birasaba igihe. Vya vyiyumviro urarema mu vyiyumviro, ukarema buri kintu cose, kuko kubaka bisaba ibintu. Kubaka iyo wamaze kuvyiyumvira kurafise amashami, ibintu bishigikira kubaka, ibintu urondera vy'urufatiro bikomeye bifadika. Kuko kubaka so kuyivira ngo ngomba manuke mu gisagara ngo uca ukaca ugenda, oya, kubaka suko. Ingazi zo kubaka nizahe? Iyo wamaze kuvyiyumvira, nico gituma Imana iragomba ko abantu biyumvira, kuko iyo wiyumviriye utora ico gukora. Utora ico gukora, kandi burya Imana ivuganira n'abantu mu vyiyumviro. Ni kuvuga iyo wiyumviriye urakosora, iyo wiyumviriye hari igihe ukengera canke ugashima ibihe kanaka wabayemo. Ivyo byose ubigira igihe wiyumviriye. Iyo wiyumviriye uranka canke ugakunda, ivyo byose biva mu vyiyumviro. Ni ukuvuga rero mu vyiyumviro niho Imana ivuganira n'abantu. Igihe umusore amenya ko ageze kubaka ni igihe yicara ahantu akiyumvira, amaze kwiyumvira akaca atora ico gukora, kuko ico gukora gitora mu gihe yafashe umwanya wo kwiyumvira. Niho umusore rero atangura guhindura inyifato, kuko aba yatoye ikindi ciyumviro kandi urufatiro rukomeye. Umusore rero amaze kwiyumvira ikintu cyo kubaka atangura guhinduka, haba mu kuvuga, haba mu gutembera, mu bikorwa, atagira umwete wo gukora, kuko afise objectif, afise icyo ashaka gushikako, atangura guhinduka. Imyanya yahora afata mu gukora ibikorwa bitagira akimazi igahinduka, kuko afise objectif. Ni vyiza ko umusore agenda afise objectif. Uri kurumviriza rero, igihe umuntu amaze kugera muri ivyo bigero, abantu bariko baramurabura bavuga bati naka n'ukuri yarahindutse, asigaye atekanye, ntakigenda. Abantu baramuraba bakavuga bati vy'ukuri yarahindutse, kuko afise iciyumviro, afise ikintu, kandi afise intego ico agomba gushikako. Rero umusore agomba kubaka arangwa n'inyifato, amenyekanira mu nyifato. Umusore ageze mu bigero, ni muri kwa kwiyumvira nyene, amaze kuba ahantu ho kwiyumvira agatora ico gukora. Ikintu ca mbere asanga yokora ni ukurondera, mbega ko niyumviriye kubaka, nivyo none umugore nzomushikiza he, azokwicara he, azoryama he, azobika ibikoresho he? Ibyo byose ni ibintu abanza kwiyumvira imbere yuko yiyumvira, kuko iyo tuvuze ngo kurondera umuntu baja kubaka, akenshi umuntu atangura kurondera umuntu uwo bazokubakana ni umuntu aba afise urukundo twokwita urw'ibishobisho, afise iyindi ntego ashaka gushikako. Kuko umusore vy'ukuri akuze yifuza urugo, ntiyatangura kwiyumvira uwo bazokubakana ubwa mbere. Ego birashoboka, birabaho, inzira z'Imana ni nyinshi camwo igendera umuntu. Hari igihe Imana imumuha atarabironka, akazobirondera bari kumwe. Ariko ibintu biza ubwa mbere mu musore ni ukurondera ibikoresho vyo mu nzu bigize urugo, kugira ngo aronke ahazoshikiza uwo mupfasoni niyamuzana. Kandi iyo afise uwo mwete wo kurondera ivyo bintu vyo mu nzu, n'abamubona babanyi n'abagenzi baravuga bati naka yadusize, kuko afise umugambi, arafise intego ico agomba gushikako. Ivyo rero babivuga bafatiye ku bikorwa babona uri kurakora, niyo baca bavuga bati nukuri naka nahatavyo kuri kuravuga, mugabo kubera wavugishije ibikorwa, baca werekanye ivyiyumviro vyawe, ukavyerekanira mu bikorwa, bituma bashinga intahe bakavuga bati naka arafise ikintu ashaka gushikako.
kandi ivyo bintu nyene uba uriko urakora biratuma n'abantu bavuga bati nukuri naka n'umushinga ntahe umuntu azomujako azoba agiye ku mugabo kubera iki bashima iki hajya wibaza bashima ivyiyumviro babonye muri wewe vy'ukuntu witwararika ibikorwa ico wabanje gukora baraba ibikorwa uriko urakora bigatuma bavuga bati uzomujako azoba agiye ku muntu muzima. Ego ni vy'ukuri abasore benshi bageze mu bigero bifuza kubaka ivyo bintu nibaza ko benshi barabizi kuko ntiwoshobora kuzana umuntu aza guhagarara mu nzu gusa atagira aho yicara fo kuzana umukuye aho yahora yicara umuzanye kugira kandi ni wawe azokwicare umukuye aho yahora aryama aje wawe kandi ngo azoryame umukuye aho yahora afungura arya umuzanye wowe kandi ngo azobandanye arya kuko inda ntayisiga iwabo aza yizanye. Rero umusore ico no babwira abatabizi naho barabizi kubisanzwe mugabo ico no vuga nibi ibintu urufatiro rw'urugo ubwa mbere naho birashoboka ko inzu hari abapanga inzu samahirwe sabantu bose bagize amahirwe yo kuronka inzu amazu mugabo hari ibindi bintu biza imbere bija mu mazu hakaba intebe hakaba amakuse hakaba akabati igitanda n'imatera ivyo bintu akenshi nkatwe dukunda kuja mu bintu vy'imanza cyangwa gukorera gufasha abantu imanza nivyo mpora numva baza n'ubwa mbere kandi naje nivyo nazanye ubwa mbere igihe nagomba kubaka kuko barabimbagije nca ndabizana nk'urufatiro ko nari ndabifise. Rero ivyo nivyo bintu vy'urufatiro biza ubwa mbere hanyuma umuntu amaze kubironka niho aja kuresha n'umukobwa akamwemera kuko umukobwa abakobwa hajya bafise ukuntu baraba barundi abakobwa bafise uko baraba umukobwa araba ibintu biboneka umukobwa araba ibintu bifadika umukobwa ntushobora kumubwira ibintu vyo muri kazoza ngo umwereke ibintu vy'impwemu ngo abikwemerere kuko abakobwa baraba ibintu bifadika ukamubwira uti telefone ni gwanje ikaramu ni gwanje nakajya kantu ni gwanje nta kibazo kandi urumva aho rero abakobwa kubera baraba ibintu bifadika barakunda no kuhahenderwa ntibabimenye. Ubundi muntu wigeze kutubwira ngo burya abahungu bafise udutwi duto ngo mugabo bakagira ibiso binini ngo abakobwa nabo bafise utuso duto bakagira ibitwi binini mu yandi majambo abakobwa bumva cyane mugabo ntibabona abahungu nabo babona cyane mugabo ntibumva. Rero abakobwa barakunda ibintu bigaragara bemera n'ingoga bafatiye ku bintu bariko bigaragarira amaso yabo birakwega ukwizera kwabo kwihuse kugira ngo umenye uwo muzobana ni ikintu gikomeye kandi kigoye kuko urumva umuntu muzobana muja kubana ubuzima kuvuga ubuzima umusore abamwo iminsi umusore amara mu busore iba mike gusumba iminsi agiye kumara ari kumwe n'uwo bashakanye uwo bashimanye iminsi rero yo mu busore iba mike ariko iminsi yo mu bugabo canke mu bugore ikaba myinshi. Nico gituma umusore yifuza kubaka totwagwa n'ibishobisho ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo akazuru gusa karahenda ko turajana akazuru gusa karahenda kubera iyo minsi iba ari myinshi umusore agiye kubana n'umwigeme hobaho novuga gusenga Imana mugabo bikaba mwibanga ry'umusore ntaca agenda kuvuga ngo narasenze Imana irakumpishurira oya ntiyo umusore ntiyoja kubwira umwigeme ngo narasenze Imana irakumpishurira mugabo mwibanga ry'umusore kubw'ikintu akeneye yosenga Imana ariko uko gusenga kugafatana no gukora kugafatana no kuraba kuko Imana ifise inzira nyinshi camwe mu guhishurira umuntu igihe umuntu aba afise ico yayisavye urashobora kurota Imana ikabiguha kuko uyikunda imuhera mwitiro ko turajana urashobora kumubona mwibarabara ugasanga agize ikimenyetso kimwe mu bimenyetso wasavye Imana ivyo navyo Imana ikabikwishuye urashobora kumubona ugasanga muhurijwe n'ikiganiro amajambo ukuntu yakwishuye ukuntu yifashe imbere yawe inzira z'Imana ni nyinshi by'ukuri icamwo ije kwishura umuntu wayo. Rero mugabo hari igihe umuntu ahusha inzira y'Imana Imana yamuciriye akayihusha bivanye n'ivyiyumviro vyiwe canke ivyo ashize ku mutima ko turajana. Igihe umusore amenya uwo bazobana ni igihe afashe akanya ko kubanza ubwa mbere agasenga Imana ubwo rugo akaruragiza Imana kuko mu itongo rya Edeni niho Imana yarondereye umugabo umugore
ariko kandi umugabo ntiyari yabisabye Imana kugira ngo aronke umugore. Uwo mugabo amaze gucumuzwa n'umugore, Imana ije kumubaza ngo wa mugore wampa, iyo esheke rero Imana ntizosubira kuyigwamwo. Oya, ntizosubira kuyigwamwo, ariko ubu umuntu niyakenera azoja imbere y'Imana asabe, asenge, hanyuma yarabisha amaso ashime canke agaye. Azoraba ibikorwa kuko umuntu, ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu afise ubwenge. Koresha ubwenge bwawe wasenze Imana, hanyuma urabe uti mbega uyu muntu bivanye n'aho abaye, n'ukuntu ababanyi bamuzi, n'uko yifata, bakamushingira intahe kumwe nabo bagushingira intahe bafatiye ku bikorwa. Uriko urumviriza? Rero umuntu yoraba kuja mu Imana yatwemerera, iravuga ngo umusore gendere mu nzira y'ubusore bwawe no mu kwihweza kw'amaso yawe. Urumva kuraba turavyemerewe, turemerewe kuraba. Raba rero, ariko urabe ryiza, urabe ntuzohava usanga wahisemwo nabi, kuko niwahitamwo nabi uzorinda upfa. Naratinye ijambo ry'Imana riko rirambwira ngo umubabaro utewe n'umugore, ngo uwo mubabaro uzorinda upfa uwujyane ikuzimu. Urumva umubabaro umuntu yaguteye ukiri mu buzima uhumeka, ukazorinda upfa ukaja mu kuzimu ukagumana wa mubabaro. Ubundi kandi tuzi ko umuntu apfuye abaruhutse, ariko Bibiliya icako agakwabo ikavuga ngo uwo mugore yaguteye umubabaro, ngo uzorinda upfa uwo mubabaro umanukana ikuzimu, uzoguma ubabaye kubwo umubabaro watejwe n'umugore. Rero umuhoba nko guhitamwo neza, umuntu agasenga Imana by'ukuri, adatwawe n'ibishobisho, agafata akanya keza ko gusenga Imana, hanyuma akaca araba. Mugabo muri uko kuraba akaza arabaza Imana ati by'ukuri gamana none yo ari uyu, kandi agafatira ku bimenyetso, kuko Imana iracishura ikoresheje ibimenyetso abantu. Akajambo notekerera abasore, ni by'ukuri abasore barafise akarimi, kandi akarimi gasosa. Abasore barafise akarimi bakoresha iyo bariko bararesha. Umusore akemera ibintu adafise kugira ngo bikunde umwigeme amukurikire, kuko twavuze ko umusore wafise amaso manini, iyo aravye umwigeme arumva ko umwigeme akweza umutima w'umusore. Uwo mutima w'umusore urashikuka kubera uko abona umwigeme. Ariko kubera umwigeme nawe afise utuso duto, akagira ibitwi binini binini, yumviriza cyane igihe umusore ariko aramubarira, akaca ashira umutima ku vy'umusore ariko aramubwira. Mugabo akenshi uwo musore hari aho bariko amubwira ibinyoma. Rero nagomba mpanura abasore ndababwira ngo basore mujye muvuga ukuri. Niba ufise intebe, ufise amasheze mu nzu, utagira izi ntebe z'amadiva, uzumubwiza ukuri umukobwa, burya ukuri kuraryoshe, kurababaza ariko kandi kuraryoshe. Burya umuntu wamubwiye ukuri, naho umenga ukuri kuraremereye, kandi vy'ukuri ukuri kuraremereye, ariko kandi ukuri kuraryoshe, kuko ukuri guha umuntu umwidegemvyo. Rero nohanura abasore birinde ikinyoma, kuko niwirinda ikinyoma, niwavuga ikinyoma uri muri fiyansaye, nukuvuga buriya fiyansaye numushinge w'urugo. Je naho nabibwira uwo nari ndeheje kera, nkamubwira nti umviriza sheri, singomba kuguhenda, nzokubwira ukuri, kuko ibituri ko turavuganira ino muri fiyansaye nivyo mushinge w'urugo, nivyo tuzokubakako. Ariko ninakubwira ikinyoma, nukuvuga ko urugo rwacu ruzoba rwubatse ku kinyoma. Rero nakubwira ukuri, nirinde ikinyoma kugira ngo ntikizohave kiza gusambura urugo, kuko ninakwemerera ibintu ntafise, ejo ukaza ukabibura, uzoca umbwira uti wabahaye umunyabinyoma. Rero mu bintu vyubaka urugo, ukuri kuza ubwa mbere, imbabazi n'urukundo. Rero nagomba mbwira aba basore nti utegure ejo hawe heza mu kugira ururimi rw'ukuri rutarimwo ikinyoma, kuko niwagira ururimi rw'ukuri rutarimwo ikinyoma, uzoba uriko wubaka urufatiro rwiza muri fiyansaye. Jewe mfise umudamu twakundanye kera, ariko kandi naririnda cyane kumubwira ikinyoma, kandi arabizi, ni nawe turi kumwe uyu munsi. Naririnda kumubwira ikinyoma. Rero twarabanye, mugabo twamaranye imyaka itari mike, twaramaranye hafi imyaka ishika 8 turi muri fiyansaye. Kandi aho hose naririnda nti uyu muntu vy'ukuri sinzomubwira ikinyoma, azofuma mpeba. Urumva namubwira nkavuga nti azofuma mpeba afatiye ku kuri namubariye, ampebe kubera namubwiye ukuri, muga ntazampebe kubera namuhenze. Nkamubwira nti wewe nitwabana nkeneye ko urugo rwacu n'uruvyaro rwacu ruzoza rusangwa umushinga twubatse witwa ukuri, kuko ukuri kukaba umushinge urufatiro rw'urugo. Rero ndahanura abasore benshi bagomba kubaka ingo zabo, birinde ikinyoma,
ico bafise ntibabeshe by'ukuri, kandi ndaza hari abantu benshi bariko barankurikirana hano kuri Eliona TV bavuze ukuri, kandi uko kuri kurafise aho kwabashikanye uyu munsi, kandi barabishimira Imana. Abo ndazi simbesha bariho, ariko kandi hari n'abavuze ibinyoma. Abo bavuze ibinyoma rero nabo nyene bavyubakiye ko ndazi ko hariho benshi zimaze gusambuka. Narigeze kumva agakuru k'umuntu umusore yigeze gushima umwigeme, ashima umwigeme wo haraho abo bita ngo abarundi b'umutima, usanga ari abantu baba mu makartier ateye imbere nka za Gasekebuye, Kiriri, urumva izi za Carama, ino za Nyabugete, usanga ari quartier z'abantu bifise. Rero nyamusore yabana n'abandi basore, mugabo bandi basore babana nabo bari bafise uburyo, bari bafise amahera ku makonti, bari bafise n'imiduga, bari bafise n'amazu. Hanyuma rero uwo muhungu ikibazo yagize, akunda umukobwa wo muri izo ngo, wo mu ngo zimwe muri izo tuvuze. Hanyuma yiyumvira ukuntu azomushikira, aca hitamwo agisha inama abahungu ati ndabinginze, aja kuwambere ati ndakwinginze ntizi nzu. Aramubwira ati je mvise umugambi uyu n'uyu, nakunze umukobwa mugabo kubera atanze ufise sinshobora kumushikira ngo anyemere tuba ngaha ntamweretse inzu. Navuze ko abakobwa bakunda ibintu bigaragara, nkeneye untize miliyoni 5 kuri ya mahera yawe ari kuri konte. Ariko amusigurira icifuzo ciwe yagize kuri uwo mukobwa, wa wundi afise ya mahera arayamuha. Aca agenda ku wundi aramubwira ati ndakwinginze untize za ntebe zawe na ca gitanda na ya matera na ya makuse, mfise icifuzo iki niki ndafise umuntu nareheje nifuza kuresha, mugabo sinshobora kumushikira kuko aba muri quartier iteye imbere, bamwe bita abarundi b'umutima iteye imbere, sinoshobora kumushikira. None rero ntafise ibi bintu. Wa wundi ati nanje ndabiguha. Kugeza umuhungu muri make aruzuza ibintu bijanye n'urugo bigaragarira amaso y'abantu, umuntu ashobora kubona akavuga tujya mu by'ukuri afise ubuzima. Acaja kuresha wa mukobwa agenda n'imodoka, iwabo barugura ko ari impangu, udafise umuduga utajana ukuri ngo bakwemerere, utajana ukuri ngo bakugururire, makujanye umuduga hapana ukuri. Baramwugurura kubera ajanye ivyo bipfuza. Hari abavyeyi benshi bifuriza abana babo ko bazorongorwa ku bantu b'abatunzi b'abakire barenganye, batiyumvira ko ubutunzi butangwa n'Imana bashobora gutangura mu buzima bworoshe, maze bakazorangiza bari mu buzima bushimishije. Rero nyamusore arabironka muri make, aresha wa mukobwa aramwemerera, ibintu vy'urubanza birategurwa, yarafise uduhera dukeya twoba twababa nk'utumiliyoni 3, acara dukoresha mu rubanza, yanza arayibamwo na wa mugore, baba mu buzima nyene bwiza. Mugabo haheze iminsi wa muntu w'imodoka ati nakaka modoka kanje mugabo igiringo twahanye kirakwiye, aca musubiza imodoka. Ukeye kabiri uw'igitanda n'intebe n'imatera timpa barabisubiza, basubira ku kirago, kuryama ku kirago, bicara ku dutaburete, kandi bari bafise akabati, intebe z'amadiva n'igitanda n'imatera. Bukeye kabiri umwe w'inzu ati mpa mugabo yanzu yanje kiringo twahanye kirakwiye, aca aragisubiza, atasubiza yanzu. Bica biba ngombwa ko wa muhungu adugana umukobwa ku gatumba kuba yuko yari afise y'inzu yari yarubatse, mugabo zanzu za ruguru. Aca mukura ino amudugana ruguru, mugabo aramubwira barashwana bararyana nyene, mugabo aramubwira ati burya ibi bintu vyose nari nabirondeye kugira ngo intumbero yanje icemwe, nari nipfuje kuronka wewe, hanyuma ncandondera inzira vyocamo kugira ngo ndagushikire, inzira ibi yo gutira ibi bintu, kuko iyo aba ntari mvise ibi bintu ntiwari kunyemera. Rero nagomba mpanura abahungu ko botegura ejo habo heza, mugabo baciye mu nzira yitwa ukuri, kuko nagomba ndababwire vy'ukuri, inzira yitwa ukuri ni inzira igoye, nto yaga ariko ishika, kandi ishikana umuntu uko vyiza n'imigabo yiwe igasohora. Ariko kandi n'inzira itangura igoye gucamwo, ariko kandi n'inzira ishika mbere igaha ubuzima umuntu. Rero basore mugeze kubaka, bagabo muri mu ngo mwari mwatanguye nabi, gerageza mwicare n'imiryango yanyu, mutegure ejo hanyu haza heza, muvugane nabo mwubakanye, muvuge mwihana uti jewe mukunzi wanje ibi nari nabigize kugira ngo ndagushikire. Naho mengana uruguma rutokira vy'ukuri uwo mudamu akomeretse, mugabo uca bugufi, wemereye mugabo uce bugufi, umubwira uti mbabarira byarashitse, nashaka wewe kandi narakurose, none rero bijya byari byo kugira ngo ndagushikire, none rero mbabarira
Imana izoduha ubundi buzima, wihane uce bugufi wemere, hanyuma muvugane neza n'umukunzi wawe mwubakanye kugira ngo urugo ruronke uwundi mushinge, ruronke iyindi nyubako, maze mwubake ibintu bikomeye bizobashikana mu bundi buzima. Abana banyu bazogira ubuzima bwiza, kuko abana benshi uyu munsi bariko barasanzara, bariko barapfa nabi kubw'imyubakire y'abavyeyi. Rero bavyeyi, gerageza mwubakire ejo hanyu heza abana banyu. Yesu naduheza.